Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri ibijanye n'umugambi kuri kudeta umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko afashe urugendo yerekeza mu bihugu byo hanze. Aka kanya General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane hamwe n'igisoda kuri ubu ngubu rero ibintu byo bihejeje gukomera cyane. Turi buze kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane nyuma yuko kuri ubu ngubu bivugwa ko umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye yoba yatembagajwe mu burongozi bw'igihugu. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane hejeje kudushikira kuri ubu ngubu nyuma yuko ibimodokari birungitswe ku kirimba c'umukuru w'igihugu gishasha mu Kirundo, ibindi bikarungikwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Amakuru akomeye cyane duhabwa n'umwe mu bagenerali bakomakomeye bari muri iyo operasiyo. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka tugaruke tuyatangurira kuri aya makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi n'ayandi ahejeje kudushikira aka kanya. Ambutsa kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse kamakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo aka kanya asohoye itangazo giturumbuka. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ni nyuma yuko atanze umuco kuvyerekeranye na kudeta nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo haheze yafashe urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ndabwiza ukuri ibihejeje gushikira nga mu gihugu cyacu c'u Burundi ni inkuru iteye ubwoba turi buze kugaruka ko mu makuru yacu. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cyacu c'u Burundi, abaherereye mu makomine agiye atandukanye. Kuri mwese mumviriza ibiganiro vyacu muherereye Gitega, abaherereye Muramvya, abaherereye Kirundo, na mwese muherereye mu makomine atandukanye mu gihugu c'u Burundi, ibintu birahejeje gukomera cane kuri ubu ngubu. Amakuru akomeye cane adushikiye na amakuru avugwa mu gihugu c'u Burundi kubijanye n'umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye, biriko mu nyuma z'uko ingingo zikomeye cane zafashwe n'ibihangange mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika amwe na Ndabira bose barahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri munsi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazogera nawe nyene upyondeko ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, cyane ko ari amakuru tuba tubashitsa ko avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, avugwa mu gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cyacu c'u Burundi, biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari ijambo rikomeye cyane rya General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko umukuru w'igihugu yarafashe urugendo yerekeza muri Arabia Saudite. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya. Itangazo giturumbuka kuri RTNB byongeye kuyangara nyuma yuko General Prime Niyongabo afashe ingingo ikomeye cyane. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko nubundi Gitega ibintu bidatahuritse ingene ibimodokari vy'igisirikare kuri ubu ngubu vyanyuze bigakora isanganya ahantu habona kandi mw'ihuriro ry'amabarabara. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko ivyo vyose vyabaye nyuma yuko ivyo bimodokari vyari birungitswe ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ku radio na televiziyo vy'igihugu. Imigumuko irasubiriye gutangura nkuko vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya barungikiye umukuru w'igihugu nyiricubero Major Evariste Ndayishimiye urwandiko abakozi ba radio n'imbonesha kure vy'igihugu barasinye ku rwandiko rwarungikiye
w'umukuru w'igihugu c'u Burundi kw'igenekerezo ry'ejo haheze, nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yashika mu makungu ishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye n'irekurwa ry'imishahara, kudoza amapeti mu kazi. Ariko amakuru akomeye cane turonka mw'ibanga ntangere, turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Biravurwa ko abo bamenyesha amakuru ari agakino bateguye ka General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange vyibonekeje mu magambi ukomeye cane wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose bikaba bibaye nyuma yuko ariko harumvikana amakuru ajanye n'urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu rutariko ruracibwa mu muco nk'uko tubandanye tubitohoza mw'ibohero rya Gitega. Mwarumvirije ibijanye n'uko twabandanije dusaba ko rwoshirwa ku mugaragaro abenegihugu tukarukurikiranira kw'iradiyo nk'uko ibintu vyose biba bihejeje gushika. Ariko aka kanya amakuru akomeye cane muba mwaragiye munyegezwa ngaha kuri Burundi News TV turatosora tukayabashitsa ko yose ido nido biriko mu nyuma zuko andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Imbonera kuri mwirapfunzwe yagirizwa kugerageza gukora ubwicanyi mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose navyo turaza kubigaruka ko kuri ubu ngubu. Karori Niyonsaba, imbonera kuri umunywanyi w'umuhari w'urwaruka wa CNDD-FDD yagerageje ku mugoroba uyu wa kane uheze kugurura grenade agomba kwica abantu bashika 5. Amakuru akomeye cane nuko no mu misi iheze mwarumvirije undi bita Claude Niyonsaba nawe yagerageje kugurura iyo grenade nkuko tubandanya tubikora kamatoza. Vyose turabibashitsa ko muri ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero nkuko vyahejeje kwibonekeza n'ubundi mu mpimba abanyororo barahejeje gukora imigumuko kuri ubu ngubu kubigaburirwa abanyororo vyanyazwe abavyeyi bigorewe. Kuri ubu ngubu rero abo banyororo bakaba bafashe ingingo ikomeye cane muri iryo bohero nyuma yuko abacungera iryo bohero bahejeje kuturungikira amakuru ariko batashimye ko tuvuga amazina yabo kumvo z'umutekano wabo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ido nido. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ajanye n'umugambi w'umuco kubijanye na kudeta General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Navyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cane avugwa mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu RTNB radio na televiziyo vy'igihugu, abakozi b'iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu barasinye urwandiko rwarungikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye basabishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye n'irekurwa ry'imishahara no kudozwa amapeti mu kazi. Amakuru akomeye cane turonka mw'ibanga ntangere nk'uko hari umwe mu baturungikiye ubutumwa avuga ko ibi vyose ari politike, ari agakino kariko karakinwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye bashaka kumukorera ibintu bibi cane. Ariko vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Kuri ubu ngubu rero iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu biri mu nzego 133 z'igihugu zifise amategeko adasanzwe ziriko zirasabishirwa mu ngiro ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu ry'uwa mbere Nyakanga umwaka wa 2023 kubijanye n'ibirarane ku mishahara. Ho bari umuntu yinyegeje mu karwi ko gutembagaza ubutegetsi yoba yinjiye muri iyi dosiye agatangura kugumutsa abamenyesha amakuru. Kuri ubu ngubu rero hafi abakozi 400 kubarongoye iyo sendika barateye umukono kuri urwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu. Nubwo abajejwe intwaro kuri iyo radiyo n'imbonesha kure vy'igihugu ibintu bejeje gukomera cane, icyo gikorwa c'abakozi bo muri iyo radiyo cakozwe bitumwe n'ingingo y'inama nshikiranganje yo kubagirira ibijanye n'itangwa ry'imishahara imvo mu nama yayo yo kuwa gatandatu. Nanone uwa 18 Gitugutu umwaka wa 2023 inama nshikiranganje yagirije zimwe muri izo nzego zirabwa n'iyo ngingo
kuba zakoze ibiharuro bitari vyo ku mishahara, ariko amakuru akomeye cyane yihutirwa nuko inama yihutirwa yaciye itunganywa n'ubuyobozi bukuru bw'iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu kugira ngo barabe neza ibijanye n'iriko birakorwa. Gusa harimwo abandi bamenyesha amakuru batariko baratahura ibijanye n'uyu mugambi ukomeye cyane ufashwe giturumbuka nyuma yuko vyari vyibonekeje mu misi yaheze. Nayo andi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mw'ibohero rya Mpimba, abanyororo bavuga ko badakeneye kugaburirwa ivyanyazwe, abavyeyi bigorewe kuri ubu ngubu. Rero ubutumwa twaronse bukomeye cyane nkuko bumenyesha amakuru wacu yarari ngaho muri iryo bohero nyene rya Mpimba aratahura ko ubu nyene isaha 12 z'umugoroba mw'ibohero rikuru rya Mpimba hariko hinjizwa ibipfungurwa n'abapolisi bambura abantu babitembereza mu mabarabara. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira kuri ubu ngubu ivyo vyinjizwa vyanyazwe abavyeyi bigorewe kuri ubu ngubu bironswa abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bapfunzwe nkuko umunyororo apfungiwe muri iryo bohero abitomora. Turiko turabandanya mu kubikora kw'amatoza, biravugwa ko abapfungiwe muri iryo bohero ariko bava mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL kuri ubu ngubu boba bataronka ibijanye n'ivyo bipfungurwa. Amakuru akomeye cyane turonka nuko ivyo vyose vyaba bigiye gutanguza imigumuko mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu, ngaho imbonerakure imwe irafunzwe yagirizwa kugerageza gukora ubwicanyi. Karore Niyonsaba, imbonerakure umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD, yaragerageje ku mugoroba wa gatandatu uheze kugurura gerenade. Kuri ubu ngubu agomba kwica abantu bashika 5 kuri ubu ngubu nkuko vyibonekeje mu makuru akomeye cyane twabandanije gukura mu bene gihugu baturaniye aho habereye ayo mabi. Yahagaritswe apfungiwe mu gasho ka komisari y'igipolisi ca Bubanza. Gerenade yarafashwe n'igipolisi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko havugwa ko uwo munywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yaheruka gutahuka ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho yari mu ntambara zo kugwanya abaroberi b'abarundi bacumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Ariko amakuru akomeye cyane nanone ahejeje kudushikira nuko hari izindi mbonerakure zatanguye gutoroka muri CNDD-FDD, zikaba zatanguye kwinjira mu mugwi mushasha wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Amakuru akomeye cyane duhabwa n'aba mu micungararo y'ikibira biravugwa ko hari abajenerali bariko baratoroka igisoda c'u Burundi bakaja muri uwo murwi mushasha wibonekejemwo abajenerali bakomakomeye. Kuri ubu ngo turiko turabandanya mu kubikora ko amatohoza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu ndabwira ukuri, amakuru avuga ko General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza mu bihugu vyo hanze. Amakuru adushikiye nuko General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo yo gutembagaza Neva, ariko nanone bikaba bivurwa ko yoba yafashijwe na kakarwi karahiriye gukurako ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu. Biravugwa ko kuri ubu ngunda birabe na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nabo babifisemwo uruhara. Biriko mu nyuma z'uko kwigenekerezo ry'ejo haheze mwarumvirije amakuru y'uko igitero kaminuza mu rugo kwa Gervais Ndirakobuca. Turonse amakuru akomeye cyane turongejwe n'umwe mu bajenerali bakomakomeye bahora baduha amakuru ajanye n'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ibimodokari vy'intambara vyarungitswe Igitega ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye bivurwa ko yari yabateze agatego gakomeye cyane. Mwarumvirije ko yahunze ikirimba c'Igitega akaja mu kirimba gishasha Ikirundo, ariko amakuru akomeye cyane turonka nuko hari abasirikari barungitswe kuri ivyo birimba vyombi. Turiko turabandanya mu kubikora kw'amatora
amatoza ni nyuma y'uko General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahejeje gufata ingingo ikomeye cane ku bijanye no gutembagaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose bikaba bibaye nyuma y'inama yari yahuje abagenerale bakomakomeye nk'uko twabandanije tubibashitsa ko kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ibintu vyoba bihejeje gukomera cane nyuma y'uko ubugambanyi buteye ubwoba Ndabirabe nawe yavyinjiyemwo. Biravugwa ko kuri ubu ngubu yashitse avuye mu Buhindi. Ibi vyose tukaba tubandanya kubibashitsa ko mu makuru akomeye cane yitabiriye inama y'abagenerale bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi, aho Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika na General Prime Niyongabo na Ndabirabe n'abandi basirikare bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi bariko bararaba ku mugambi wo gukurako ubutegetsi bwa Neva. Vyose turiko turabandanya mu kubikora kw'amatoza kuvyerekeranye n'iyo dosiye yibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike bariko baratomora ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye azoshika ngaha ivya kudeta vyabaye nyuma y'uko nawe bivurwa ko yoba yarabateze agatego. Ni nyuma y'uko mwarumvirije amakuru y'uko yuguruye ikirimba gishasha Ikirundo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu abahejeje kudushikira ngaha kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya inkuru mbi cane kuri General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nayo ihejeje gushika nyuma y'uko abaryango biwe bariko baratabaza Darirene Bunyoni kuri ubu ngo arahejeje kuburwa irengero nyuma y'uko humvikanye amakuru y'uko hari ibijanye n'amabanga akomeye cane yarazaniye ubutungane. Mwarumvirije ko parike yamwagirije ibintu bitandukanye imusabira igipfungo cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwa misi yose, nyuma y'uko abandi bari kumwe babaciriye igipfungo c'imyaka 30. Amakuru akomeye cane turonka nuko uyu mugambi wose ukomeye cane ari uko General Alengiyome Bunyoni nawe yoba afise uruhara mu bijanye n'itembagazwa ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo nta vyemezo biraboneka, ariko abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu kubikora k'amatohoza. Nituza kuronka amakuru turaza kuyatosora tuyabashitse ko kuri imbonesha kuri yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda c'u Burundi afashe ingingo ikomeye cane nyuma y'uko amakungu yatanguye kuvuga ku Burundi ibijanye n'ingene abasirikare b'igihugu cacu bariko bararungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bidasiguritse. Kuba umusirikare w'igihugu c'u Burundi yorungikwa yambaye imyambaro w'igisirikare ca FARDC akajanwa mu ntambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kurwanya umurwi wa M23. Ayo makuru yose arahejeje kuvugisha abene gihugu n'abandi batwumviriza baherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turiko turabandanya mu kubikora k'amatoza. Kuri ubu ngubu baravuga umubare w'ibiziga vyinjijwe mu gihugu c'u Burundi nyuma y'uko vyari bivanywe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntambara yari yahuje uwo murwi wa M23 hamwe n'abasirikare b'u Burundi. Abahinga mu vyerekeranye na politike bibaza uburyo igisirikare ca FARDC kitaja kurwana muri iyo ndwano ariko kikarungikayo abasirikare b'u Burundi. Abana b'igihugu cacu akaba ari kubo bagwa muri uwo mugwano uriko wibonekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho bivurwa ko ibintu vyaba bihejeje gukomera cane. Turubuze kubigaruka ko mu makuru yacu idonido. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Mu kanya turaza kugaruka tubashitse akayo makuru nande twabateguriye. Itangazo General Prime Niyongabo ashize ahagaragara turaza kurigaruka ko mu makuru yacu. Ni mu kanya. Iyi ni Burundi News TV.